nikakiri agaseseshwa rumuri ubukene hamwe n'ibiciro biguma biduga mu gihugu cy'u Burundi biribonekeza. Ibi rero bikagira ingaruka zihambaye ku buzima bw'abanyagihugu. Kefa Nibizi mukuru w'umugambwe Kodebu yagize icyo abivuga ko mbere akanashikiriza ivyokorwa kugira ngo ubu bukene n'ibiciro biguma biduga bihagarare. Reka tumwumvirize hari mu kiganiro yahaye televiziyo yacu. Bwa mbere ho reka tumaze tuvuge yuko umugambi Kodebu yandadaye twemeza ko hariho ubukene mbere buvanganye n'inzara muri n'igihugu. Ubwo bukene bubonekera cyane ku ingene ifaranga ry'agaciro ifaranga ry'u Burundi rigenda rirata agaciro, bikabonekera ku bukene bw'ibintu vyankenerwa igitoro, ibinyobwa, isima ya buseko n'ibindi, bikongera bikabonekera kandi ku iduga ry'ibiciro rikomeye na cane kuvyerekeye ibifungurwa hamwe n'ibindi bintu abantu bakenera. Ivyo bice bikaduga mu gihe ubushobozi bw'abenegihugu busuma butariko buraduga ngo bashobore guhangana navyo. Ku bwacu rero ico nico kintu gikomeye cerekana yuko hariho ubukene. Mbega ivyo bintu biva kuki? Uko mwajije ico kibazo, hariho ibituma n'ivyo duhurirako n'ibindi bihugu bitari bike, twovuga nk'ikiza ca Covid Burundi bwaciyemwo. Hariho ihindagurika ry'ibihe aho usanga hirya no hino haza uruzuba canke imyuzurira ikonona ibintu. Hariho kandi n'iy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya ihanze isi yose, ariko ivyo rero turabisangiye. Mugabo uravye ingaruka bigira mu bihugu ntizisa. Twebwe iwacu dufise ingaruka zikomeye cane, kuko igituma nyamukuru kirusha ibindi ni kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Ufatiye ku mafaranga bivunjwa ko amadolari biciye amabanki, ukaraba namwe bibiye kuri marché noir, hariho ubusumbane bukomeye ku buryo ryikuba kabiri bigiye kuri marché noir. Vyumvikana yuko ibintu vyose bica biduga kubera ayo mafaranga yataye agaciro. Ivyo navyo rero ico biheza bikazana nababwiye no kwintu biduga ibiciro. Ico biva ko rero nyamukuru iyo ntambamye twisangije, bivuze ko tuyisangije kuko uravye mu bihugu duhana imbibe, kugenda muri Tanzania, kugenda mu Rwanda, kugenda muri Congo, uza gusanga uko kuntu hatandukanye n'amafaranga avunjwa hanze no muri banki bitangana nk'aha mu Burundi, ahandi biregeranye. Ivyo navyo rero imvo nyamukuru ituma ubutunzi bw'igihugu arasubiye inyuma, abenegihugu bari mu magorwa y'ubukene n'inzara, ni kubera kudatunganya neza ivyerekeye igihugu. Kutandukanya neza ivyerekeye igihugu kuva tuvuye mu ntambara, kuko ubundi ibihugu bivuye mu ntambara bica bizamuka cane mu vy'ubutunzi, muga twe twagumye dusubira inyuma. Uko rero kudatunganya neza kwibonekeje muri izi mvo zikurikira. Bwa mbere nuko indongozi zagiye ziritaho inyungu zazo bwite, zikitaho n'iz'imigambwe ziturukamwo gusumvya igihugu. Ugasanga ivy'igihugu vyarahebwe, hasigaye havuga ivy'umugambwe n'inyungu z'abantu. Ubwa kabiri, indongozi ntizashoboye gutunganya imigambi ikomeye iza gusahiriza iduka ry'ubutunzi mu vyerekeye n'ubworozi, mu vyerekeye amahinguriro, mu vyerekeye gucukura ubutare, no mu vyerekeye bimwe bita amaserivisi. Ivyo rero vyari kuza gusahiriza inguvu z'abenegihugu, mugabo ivyo bikorwa vyarabuze. Ca gatatu nuko hagiye harabaho gusesagura amatungo ya leta biciye mu kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, biciye kandi no mu kurya ibiturire. Ugasanga imigambi yitwa ngo yakozwe nabi kubera bayikoze batanga ibiturire, mbere y'ugeza naho usanga hariho n'ibintu barihiriye amafaranga bitakozwe. Ikindi kiri mu vyatumye ubukene bukomeye nimwe bitwa amasoko ya leta. Aho ari amasoko ya leta agiye arahabwa abantu ku biciro vy'umurengera, mbere ugasanga hariho n'ayakugwa n'ayari hatakozwe. Ugasanga igihugu kirahahombeye, mugabo abatanze amasoko n'abayaronse bo bariko baratunga vy'umurengera. Naco gituma usanga muri ino minsi ariho ariko abantu gatoya gatunze cane, ariko abanyagihugu batera bakena.
ikindi cateye akakaga turimwo ni ibi bintu vyo gucukura ubutare vyagiye bicikamwo igipfungu ugasanga babihaye abantu kumbure batabishoboye canke abishoboye nabo ubutunzi buvuyemwo aho gusahiriza igihugu ugasanga bugiye gusahiriza abari kwacukura ubutare igihugu ntagico kihakura murazi yuko amakontara mwamwe yahavuye akanahagarikwa. Ikindi twovuga kiri mu gisasi ndava buno bukene turimwo ni ibi vyuko hagiye hibonekeza kutubareza agatakazi na muntu no kudakora neza kudakoresha neza ibinyo bita budget de l'etat bigatuma tutizegwa n'amakungu abahora bafasha Burundi bagahagarika ugasanga abaha basahiriza Burundi barahagaritse ku rugero rurerure kugeza naho mwino misi n'abatwemera ko batwemera amafaranga turindira kuyashika tukayabura kubera izo mvo. Hariho rero n'ibindi nayo turonse dushobora kuyakoresha neza je ubundi mwararonse banki mondiale ivuga yuko amafaranga yitse gukoreshwa akoresha ku 21% gusa urumva hariho n'ubushobozi buke bw'inzego za leta bwo gukoresha n'amafaranga abahari. Ivyatumye rero ubukene ni vyinshi ariko ivyo vyose uko muvyumje tubisha mu mugumwe witwa intwaro ibereye yabuze mu vyerekeye ubutunzi mu vyerekeye imibano arivyo bitumye uno munsi dukrokeye mu kinogo cyane nohereza ko nitunganywa nabi ry'amafaranga y'agaciro kuko ikinyamakuru Eko cyanditse miseze yuko abategetsi bemeza ko icatumye amafaranga y'agaciro abura nuko yatunganijwe nabi kuva mwaka 2016 kandi nivyo ayagiye hanze ntagaruke ari kuva hanze ntiyinjire nari ngaha mu gihugu agakoreshwa nabi izo rero bituma no munsi abarundi bari mu magorwa batabana ingene bazoyavamo. Aha rero muti ubukungu ki kugira ngo ibyo byose bihave igihugu cisonye. Murakoze cyane icari gukorwa cyane hariho byinshi byo gukorwa ariko hari vy'intwari ibereye n'ivyo namanze mpereko mu ntango y'umwaka wa 2020 twaragize icizere yuko ivyerekeye intwari ibereye mu vyerekeye gutunganya amafaranga bigira bifata umurongo twumvirije umwitwariko w'anyacubahiro umukuru w'igihugu ariko aho tugeze uno munsi twebwe turafise amakenga yuko umwitwariko atakinini uzoshikako kubera izimvo zikwikiranye yashikirize ubwa mbere nuko abategetsi bo hejuru bavuga bati mu ntumbero dufise ntidufise abadufasha urumva naho umuntu afise intumbero nziza akaba amufasha ashobora gutera intambwe ariko haje mvuge yuko bitanumvikana ko mu miliyoni 12 umuntu yoramufasha ahubwo tubaza yuko abakuru hejuru ari bo bishiraho akarimbi mu kurondera abafasha bigatuma bataronka bishoboye. Ikindi nuko ibiriko birakorwa bitisu ari amategeko akomeye bitisunga aha twovuga rya tegeko rihamagarira abarongozi kwerekana ubutunzi bafise iyo binje mu mabanga n'igihe bayavuyemwo kugira ngo sentare zisuzume yuko batagiye basaho igihugu gushika amasaha naho tubona umenga hariho umwitwariko ico kintu carabananiye. Ica kabiri cananiranye nikijanye n'amasoko ya leta mwino misi haje intumbero yuko amasoko atangwa hatakurikije rya tegeko ngo niho vyogenda neza mugabo twe turabona yuko bishobora kuzana karambaraye. Ikindi ciri tegeko riteko rirubahirizwa ni tegeko rihana ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta aho no munsi hava akavuga ngo ni mutore konti muzoshira ko amafaranga mutiwe mwacibwa imanza kandi ari icaha gihanwa na code penale y'igihugu. Ikindi kibuze muri iyo ntumbero kurwanya guhagarara intwari ibereye nico twokwita planification nta mugambo hari w'ico gikorwa batiza kwerekana ibikorwa n'abazobikogwa bazobikora n'amafaranga vyotwara nizo tuzorabira koko vyakozwe n'ibintu bikorwa mu kirere bidafise intumbero iboneka. Ikindi caduteye amakenga muri uwo mugambi ni imvugo ikoreshwa igenda irereka abagirizwe mu makosa imigambi iriko yategurwa ugasanga n'abaciye babitanga mu migambi bakaba barayikwepa hakiri kare kuko bamanza kubaburira bikabafatira ingingo twebwe bikadutera n'amakenga gituma baburira. Aha nje ngarukana babwire yuko iyi kintu citwa icaha
umuntu akavuga ngo ca kintu cari icaha turagihevye, tugomba yuko uwivye azana amafaranga ya leta, naho n'ukoze mu mufuko umuntu bamuhana, bigaragaza yuko abantu bivye amafaranga ya leta bariko baragira inguvu gusumvya leta, bikace dutera amakenga yuko rero uwo intumbero atahanini igiye gushika. Icokorwa rero turagomba dusaba bwa mbere ko leta yo kwemanga yuko turi muri crise économique kandi ko hariho inzara, kuko abene igihugu nivyo barimwo, mugabo abategetsi bakabihakana bakavuga ko atabiriho, mbere rimwe bakoresha n'imvugo z'agashinyaguro yuko abakene ari abanebwe, ariko ivyo navyo akaba ateko twabifata. Ica kabiri cihuta nuko leta yokura amatagisi n'amakori n'imiburiburi mu bihe bimwe bimwe biba bikomeye kuvyerekeye ifungurwa, kugira ngo ifungurwa bikoroke igiciro abene igihugu bashobore kubigura vyoroshe. Ikindi co kwihutirwa nuko tumaze kwemera yuko turi mu kaga k'ubukene n'inzara, twosaba imfashanyo cane cane kuvyerekeye ibifungurwa, bigapfuma biza batabitanga ku buntu, mugabo bikagurishwa ku mafaranga makeya abene igihugu bashobora kuronka. Izo ni ingingo zihuta twaza ko zofatwa. Izindi ngingo kumbure zoza zisahiriza ni bizo gutunganya neza icurwa ry'ubutare, y'amakontra yahagaritswe agasubira akavyuba kuko hariko hacikiye kirekire, amategeko yarabuze agasubirwa mu vyihuta. Ubwa kabiri ni gukomeza ikijanye n'amahinguriro. Ibi bintu batubwira ngo tugwize uburimyi n'ukorora ibi na biriya nivyo, muga turavye uburingane igihugu gifise ntibishobora guteza imbere igihugu, ntibishobora no kungatuma tuba n'ibifungwa bidukwiye. Ni ngombwa rero duteze imbere ivyerekeye amahinguriro, duteze imbere ivyerekeye bimwe bita amaservice, kugira ngo igice kinini c'abashomeri c'ugwaruka n'abandi bakore mu mahinguriro, bakore muri ivyo, abarimye nabo baronka abantu bagurira ku giciro ciza, ko zafise ahandi hantu bakura amafaranga. Nibareke ibi vy'umwavu bisure biboneke, kumbure kwera umwavu hari udakwiye, bareke usubire ugugwe hanze ushike ngaha uze gusahiriza uwo muke ubura uzana rya hinguriro. Mbere benshi basanze bidogera yuko n'umwavu rizana ushaka kudakwije ivyangombwa kugira ngo imirima ishobore gutera imbere neza. Dusaba yuko ivyo amasoko ya leta zisubira kugwa neza kugira ngo ibintu bihabwa tuza kubihabwa, na cane cane nk'ibi vy'imitahe ntazarondera kubika abantu bicaye batatu baha amafaranga ya leta, ariko barondera abanyamahanga bazana imitahe yabo gushira mu gihugu baborohereze, kandi ivyo ibintu vyoroshe kandi bishoboka. Umuntu mbere guhangana n'ibihe twe dufise amazi menshi, simbona igituma leta yashaka umugambi ufasha abene igihugu ushobora kuvomera imirima naho ba mu gihe cici canke naho imvura yoba yabuze. Birashoboka, tugashobora kumenya amafaranga amazi y'imvura, tugashobora gukoresha amazi y'inzuzi tukavomera imirima. Hariho rero ibikenerwa ko leta ikora kugira ngo ayo mazi ashobore gushikira abene igihugu bashobore kuyavomeza vyoroshe, kandi ivyo birashoboka. Dusabe ko leta ibishiramwo inguvu. Ikintu rero gikomeye nivyo vy'intwaro ibereye tugaruka ko yuko abategetsi nibubahirize ingingo zose ziri mu mategeko zo gucungera amatungo ya leta, berekana ubutunzi bwabo bacinjira, bongera berekana basohoka, hanyuma sentare zisuzumye yuko ivyo bafise atavyavuye mu vyo bivye mu butunzi bwa leta. Ikindi nago gushikiriza ni bemere ivyo abadufasha basaba mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu, mu vyerekeye gutunganya neza amafaranga kugira ngo abadufasha abana badufasha. Hari ibintu abantu bavuga ngo twarikukiye, nta muntu yikukira mu gukora amakosa, nta muntu yikukira mu kudakoresha neza amafaranga, akanka imfashanyo ngo narikukiye, kandi ko guhanura ukanka kumva, kuko biba biriko bisabwa kenshi ari ibintu bijanye no gutunganya neza ivy'ubutunzi n'ibintu bijanye n'ibi vy'intwaro ibereye. Kugira ngo izo zose dushikirije rero bishoboke, ico nganangirize ko gikomeye, murabona yuko aka kaga turimwo tukarimwo dufise leta zitogwa kuva mu mwaka wa 2005, ariko ibintu bigenda birunyuka gushika uno munsi. Turemanga yuko ariho leta yatowe na programa
mugabo iyo haje ikiza uregeranya inguvu zose. Dusaba yuko rero habaho ibiganiro cyinshi kinyamakuru bihuza leta n'abahinga mu vyerekeye ubutunzi, bigahuza n'abikorera ivyabo secteur privé, la société civile n'abanyepolitike, kugira ngo twumvikane une feuille de route, urupapuro rw'inzira rw'ingene twova muri buno bukene. Hanyuma hageze kurushira mu ngiro nyene cyo mu kwigihugu ko twese niwe twatwinwe turaba ntihagire ikintu bisura kumuboha mu gutora abashira mu ngiro migambi myiza abarondere hose muri société civile, mu bihebeye Imana, mu yindi migambwe, mu batanamwe begamiye mu bahinga, kugira ngo tuve muri kano kaga mu gihe c'ubu no mu gihe kizoza. Aha ndababwire yuko hariho icitwa forum économique cakoranye gushikana aya masaha 5 uzi vyavuyeyo iyo bigeze. Kubera iki nta suivi, nta kwikurikirana kwariho, cyo tunavuze ko baho feuille de route ingene tubivamwo, kandi société civile abahinga botureka ivyokogwa, mugabo société civile n'imigambwe natwe tugakurikira twishuza leta duti zabinda abahinga batubwiye twokora ubigejeje ga leta ko mbona abarundi baguma ubukene. Mu ncamake rero nivyo twe tubona vyokogwa, dushimika cyane ko boreka kwiyumvira yuko umuntu yatowe suva ko ashoboye byose. Umuntu atoka kugira ngo ahubwo azane inguvu zose igihugu gifise azishire hamwe azikoreshe, ntitugu rero mu kaga kandi hariho abene igihugu bashobora n'ivyimviro bitomoye n'abashobora kwishira mu ngiro tukogorora buhoro buhoro. Turabashimiye kandi n'umuntu muze mu Twitter. Nanje ndabashimiye cyane kuri kano kanya mwampaye kugira ngo dushobore gushikiriza ivyiyumviro bishobora gufasha igihugu n'abene igihugu.